Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera akino kiganiro twabateguriye ecuno munsi. Psychologue nkuko byamanije ndabatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari na jewe nabibashikiriza. Rero muti uno munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro novuga ko ari sije iteme y'uno munsi ni iteme ivuga iti mbega ni kubera iki uyu munsi ingo zikunze gusambuka. Ico ni ikiganiro nateguye nzokora turi kumwe n'umuserugo kuvuga umupapa hamwe n'umuinarugo kugira ngo nabo bagire ico batereye bavuge impamvu ingo z'uno munsi zikunze gusambuka. Nukuvuga uyu munsi hagize iminsi hibonekeza amadivorce ateranya ubwoba, amadivorce tutigeze twebwe tubona mu gihe twari tukiri bato tukicaruka, amadivorce tutigeze tubona mu bavyeyi bacu. Ariko uyu munsi harabaho amamariage, bakagira amamariage bakanaduterereza tukabaterera, mariage zikaba zimeze neza bagasinyiranira muri commune mu rushengero ba pasiteri bakabahezagira canke ba patiri, ariko inyuma y'amezi abiri, inyuma y'amezi make ukaza wumva ati urugo rwasambutse. Mbega vyoba abiva akuki? Leka tumira amateka toya rero ncenza tube turaganira, je ndabivuga uko ndavyiyumvira, ndabivuga uko ndabibona, hanyuma nawe uraza kubivuga muri commentaire impamvu uyu munsi ingo ziriko zirasambuka ku bwinshi cyane. Ukaba rero uri mushasha urahawe ikaze, ubwire subscribe kuri runo rubuga rwacu, ubwire na like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga, kandi uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro kize gushikira abantu benshi bashoboka. Reka tumira amateka toya ce tuza je ndabivuge uko ndavyumva. Mu gihe nzoba natumiye abatumire nzorondera umumama be n'umupapa, nabo bazogire ico babivuze ko uko bavyumva, bavuge impamvu uyu munsi ingo ziriko zirasambuka. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mw'idonido rya kino kiganiro. Rero nkuko nabimejeje kubivuga, uyu munsi ngomba tube turaganira. Wewe uraza kuvyandika muri comment uvuge impamvu uyu munsi ubona ingo ziriko zirasambuka, atari nko mu myaka iheze, mu myaka y'imbere y'ibihumbi bibiri ngira ngo nta bantu bariko baribonekeza bagenda gusaba ama divorce inyuma yo kugira amariage. Muti mbega none vyoba biva kuki? Wewe psychologue nawe wewe ubibona agute, uvyumva agute kugira ngo uvyiyumvira gute kugira ngo izi ngo z'uno munsi zibe ziriko zirasambuka? Ingo z'uno munsi ziriko zirasambuka kuko novuga yuko twateye imbere. Abantu benshi uyu munsi barabona zino mbuga nkoranyambaga canke zino mbuga ngurukana bumenyi. Ahanini abantu benshi bahurira kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, ukaza usanga umuhungu umusore afatanye n'inkumi batanazinanye batigeze babonana, ugasanga barahuriye kuri Facebook canke kuri Instagram canke bagahurira kuri TikTok, wanashima bagahurira no kuzindi za X, murazi ko ari imbuga nazo zisanzwe zigaragaza za Snapchat zose. Ugasanga bahuriye kuri urwo rubuga, arakunze ifoto yawe canke arakunze video yawe, muciye mutangura kugiriranira ubucuti mutigeze mubonana amaso mu yandi, ugadusanga muciye mutangura kuganira, ntuzi ingeso z'umuhungu, umukobwa umuhungu nawe nyene ntuzi ingeso z'uyo mukobwa, ntuzi ko ari umuntu muzima, mubuzi ivyiwe yaciyemo,
ariko mugatangura mukandikiranira mugacatinga mugakoresha urwo rubuga mukaza murarungikiranira amafoto zo kwifotoza byose mu gatondo ngo akwereke ukuntu asa, azokwifotoza yiteye aka make-up kugira ngo umubone yuko ari umuntu asa neza. Hari na nyamuhungu nyene azokwifotoza ari ahantu hameze neza, akurungikira ifoto wewe nawe ucugira uti kumbe uyu muntu afise amahera. Rero urukundo rukaca rubandanya rukabandaniriza ngaho, akazogera n'igihe mupanga kuzohurira ahantu ukanaka, aho ndavuga nko mu gihe mwoba musa n'ababanye hafi na hafi mwoshobora nko guhura. Uwo munsi wo guhura umuhungu arikokora akarondera uduhera nyene dufadika kugira ngo ashobore kuzonezereza wa mukunzi wiwe bahurira kuri Facebook cyangwa kuri TikTok, bakagenda bagahurira ahantu akamusororera, akagura ragu, akagura inkoko cyangwa akagura gapiza, akagura n'ibinyobwa bakanywa bakamererwa neza, hanyuma bagaheza uwo munsi bamerewe neza, bakagenda bagataha. Shika muhira kwa kundi nyene baca batangura kwandikiranira utumessage turyoshe ngo sinobaho ntagufise, ariko akibagira yuko yarasanzwe abayeho atamufise. Ariko rero urukundo rukaca rubandanya rukabandaniriza kuri ya mitandao. Umukobwa nimba baraza abakobwa akenshi baremwe no gusongora abahungu, hari igihe umuhungu nawe aba afise utwo yitwaje ku mufuko canke utwo afise ku mufuko, akamurungikira aya mamega canke akamurungikira ayo kuba yarifashishemwo buke, akibagira kumubwira ubukene bwiwe yoba afise, akibagira kumubwira ubutunzi yoba afise. Muri ico gihe aragera igihe bategura ama mariage, kuko baba bazamaze kumvanamwo, bakabishira mu miryango. Iyo miryango ibiri ikabakorera ubukwe bakabana. Inyuma y'amezi abiri inyuma ya mariage, bagize mariage, ndavuga nk'abasore biyemera, hariho abasore usanga baba biyemera aba yafashe amadeni, ugasanga yafashe amadeni kugira ngo agire mariage anezereze iyo miryango ibiri, umuryango we n'umuryango w'umukobwa, kugira ngo ananezereze yemeze umukunzi wiwe yuko ibintu byifashe neza. Ariko inyuma y'amezi abiri ace atangura kwishuzwa aya madeni yakoresha mu kugira mariage, atangure arara ubusa, abure ico agaburira wa mukunzi wiwe. Wa mukunzi wiwe nawe atatangura guhindura umutima, cayibaza rero ati kumbe naje muri ibi, nari nibaza yuko umugabo wanje ari umuntu iwabo bafise amahera, nawe nyine afise amahera, none bimeze uko. Batangura gushwana, bagashwana. Muri ico gihe aca umukobwa, kubera abakobwa akenshi usanga baronderwa n'abahungu benshi, hari gihe aca yiyumvira bamwe bitwa aba ex. Ndibaza mu gihe c'abamama b'iwacu ivyo vy'aba ex n'ivyabaho, ariko kubera amaterambere turimo uyu munsi, nta muntu ngira ngo aja kubaka ugwiwe adafise uwabaye expire mu ubuzima bwiwe, mu by'urukundo rwiwe. Uzangura kwiyumvira baba ex bamwe bagendana, cavuga ati kumbe uyu muntu sinari nzi yuko ari kafara hivo, sinari nzi yuko ari kabwera, sinari nzi yuko ari umuntu ataco afise. Aca yiyumvira no ukwahukana, kuko abenshi b'iki gihe usanga bagiye kubaka ningo bakiri bato, bataragera kubaka, batigeze basigurirwa n'abavyeyi babo canke bayinasenge. Kera twumva ngo bayinasenge nibo bahanura abakobwa bagira baje kubaka, bakababwira ukuntu zubakwa, ariko uno munsi ntabyo turiko turabona, nta n'ibihaba. Uno munsi umukobwa abonye bitanguye kwancarara, bitanguye kumera nabi, aca asaba divorce vyoroshe. Kandi izi leta zacu za hano muri Afrika, muri East African Community, bivanye n'ingingo ngira ngo ca bivanye n'itegeko, barabibakorera divorce zikaba.
ikindi naco gituma habaho divorce, hari igihe udusanga hariho umukobwa yamaze kumererwa nabi, yahuye n'abagabo benshi, yahuye n'abasore benshi, atoshobora gutosheka n'umugabo umwe, akabona mu rugo bitanguye gucumbagira, umugabo nariko aramuhaza nk'uko nawe yavyifuza, ko nk'umukobwa yamenyereye kwama ari mu bubare, kwama mu mahoteli ahura n'abandi bagabo, zirya maison de passage, wamenyereye kurya amahera y'amadiaspora y'abantu bari hanze. Uri hanze biroroshe gukurungikira 100,000, yamara amezi 3 ari mu rugo, abone ku mufuko nta kintu na kimwe afise, acatangura kurondera babandi bahora bamuhaye amahera, nabo baramaze kurongorwa. Akenshi hariho abagabo atakwitaho, ukadusanga rero mu rugo nawe atanguye kuzana akavuyo mu rugo, hama bikavamo navyo nyene ukwahukana, gusaba divorce. Hariho rero n'abandi bakobwa aba abona umugabo afise amahera menshi, afise inoti nyinshi, kubera hariho itegeko rivuga yuko umugabo n'umugore bamaze kuba barubakanye bazogabura amatungo mu gihe hazoba habaye divorce. Ayo matungo umukobwa akihangana akamara nk'umwaka, wanashima akanavyara n'umwana, ariko kubera yari kuri target yo kusahura wa mugabo, yarafise inoti, yarafise ubutunzi, akaca atangura kuvurugana mu muryango kugira ngo asabe divorce. Habe ya divorce, hazoce haba ukugabura ayo matungo yasanganye umugabo. Ivyo navyo birakunze kuza vyibonekeza muri bino bihugu vya East African Community, kuko nivyo noba maze kugira ko recherche, na cane cane mu Burundi no mu Rwanda no muri Kenya, aho ndazi ukuntu maze kuganira n'abantu benshi baba bamaze guca muri ivyo bintu. Ukadusanga rero barasavye divorce, wa mugore bakaca bagaburamwo kubiri ya matungo yasangana umugabo. Ariko iryo tegeko ryari rikwiye gusubirwamwo, reka mvuge nko mu gihugu c'u Burundi, mu gihe umugore yaje ataco afise, ivyiza yosubira inyuma uko nyene ataco afise, kuko kugabura amatungo wasanganye umugabo utazi ukuntu yayarondeye, ivyo navyo haba harimo agarenganyo, kandi haba harimo guhohotera umugabo. Ivyiza nuko wewe nimba woba waraje mu rugo, ukaca uza uti nkeneye tugabure amatungo, nkeneye divorce, tuvane n'uyu ariko tugabure amatungo, ivyo leta yari ikwiye kubiraba. Niko ndavyumva, si itegeko ndetse nanga amategeko, niko ndavyumva, ni nkuko ndiko ndabisaba. Umugabo yogumana amatungo yiwe, kandi murazi yuko no mu gihugu c'iwacu umwana ari uwase, ayo matungo yoba ari ay'umwana, ntabwo yoba ari aya nyina. Mu gihe umugabo jewe noba naragiye nkava no mu gihugu nkaja gupambana nkarondera ubwo buryo, nibaza yuko ubwo buryo bwoba ari ubw'umuryango wanje. Mu gihe mama wabo twoba turi kumwe, n'ubw'uwo muryango nyene. Mugabo mu gihe yoba asavye divorce, akavuga ati jewe ngomba ngende, nimba noba naragiriwe n'ibakwe nkaronka abo bana, ubwo butunzi bwoba ubw'uyo mwana, abo bana bakaba ari bo bagumana ubwo ubutunzi. Mama wabo nawe nimba yoba akeneye kugenda, hanyuma akigira amarembe, akigira uko yaje. Rero hariho n'ikindi kintu, abakobwa bari mu gihugu n'abahungu bashoboye kuva mu gihugu c'u Burundi canke mu Rwanda canke ahandi, bakunze kuyagisha abadiaspora. Abadiaspora nabo hariho abadiaspora usanga bibagira n'imiruho baronka mu kugira baronke utunoti, tuno tudolari canke udushiringi. Umukobwa bitwa ngo barakundanye apfa kuvuga ati ndashaka yuko wonkorera wa muhungu gukora mu mufuko, akaba yakoze mu mufuko aramuhaye.
bahungu mwagiye gusayafira mwasafira, murazi imiroho tugira kugira ngo turonke zino noti, kugira turonke ano mahera. Rekana n'abakobwa mwasize mu gihugu, kuko ndafise n'intahe nyinshi cyane z'abakobwa bamaze kurya abahungu biteranye n'ubwoba, bama mu mvura no bakaburanya, ariko ntubwire ngo uzohava ushobora gutsinda umuntu yakuriye amahera ari mu gihugu, yakuriye ayo madolari yawe canke ayo mashiringi yawe ari mu gihugu, uzohava wewe umutsinda kandi ataho mufise mwandikiraniye. Hariho n'abandi bantu usanga ari mu gihugu, wamusize mu gihugu ari n'umugenzi wawe, akaguha imisitari yo gukora ibikorwa kugira ngo mwiteze imbere. Inyuma y'ikiringo gito mwaratanguye iyo misitari, mwaratanguye ivyo bikorwa, akaca akubwira ati ivyarahombye, kumbe naho arakwivye. Rero bantu muri mu gihugu, menya ukuntu muri mu bihugu vyo hanze y'igihugu c'u Burundi, reka tuvuge ku Burundi, menya ukuntu mwitunganya muri ino miruho mukora nk'abantu bari Dubai. Murazi ubuzi mukora ko ari ubuzi buhanitse, ubuzi bwo guhangayika abantu, murazi ukuntu muronka ayo mahera. Neme n'abari mu bihugu vya Afrika za Kenya, ubuzi bwaho murazi ko ari indyanguge. Mu gihe uzoba wagiriwe ibakwe ukaronka ayo mahera, menya ukuntu uyitunganyamo, umenye ibikorwa ushobora gukora, umenye nawe mushobora gukorana bari mu gihugu bashobora kubakorera, kuko akenshi mukoranye n'abantu bari mu gihugu hari igihe uba umwizeye mugabo bikarangira yakwivye, bikarangira wiwe. Rero zari nk'impanuro, kwari nko kuvuga jewe uko ndavyumva. Abantu muriko muraresha abantu mwasize mu gihugu babarya amahera, ntihagire umuntu azosubira kuvuga ati nje nari wa mahera. Bazoyarya kandi n'ejo bazoyarya. Gutegura amamariage, mugategura amamariage n'abantu mutigeze mubonana motife ngo bari mu gihugu ngo n'abarundi, bazokwama babariye, kuko urukundo rw'uno munsi rufatiye ku marongo. Yes, urukundo rw'uno munsi si rwa rundi rwa babavyeyi bacu, kuko n'inkundo z'uno munsi n'abana b'uno munsi, generation ya Facebook, WhatsApp, Twitter na TikTok, novuga yuko bakuriye muri ivyo, batigeze bahabwa za mpanuro twebwe twahabwa turi kuziko. Uno munsi umwana usanga yiga sogondera afise telefone, aca asamarira kuri Facebook, asamarira kuri TikTok. Mugabo twebwe twasanga twicaye ku mukaze inyuma y'iziko, nimba uri kumwe na sogokuru akakubwira ukuntu mu buzima bizogenda, ukuntu bimeze. Nimba uri kumwe n'umuvyeyi wawe akakubwira. Ariko uno munsi nta mwanya abavyeyi baha abana babo, kandi n'abana babo nta mwanya bafise wo kuyaga n'abavyeyi kuvyerekeye ubuzima bwa kazoza, no kuvuga bw'imiryango yabo. Rero muri make iyi generation, na cane cane generation ya 2000, generation babita ba Gen Z, murabe neza ko igihugu muzova mugishikana aho twifuza gushika. Igihugu gihera mu miryango, gihera mu mibano, mu ngo. Rero nimuze mwishinga ya TikTok muraba ivy'abandi bo hanze bafite imico yabo. Turakeneye wa muco w'igihugu c'iwacu c'u Burundi, wa muco w'abasogokuru. Uwo muco turifuza yuko wokwamaho. Rero Zikoroge nije naye nabategura kino kiganiro, novuga no hava nsanga ndiko ndavuga byinshi. Iki kiganiro cerekeye ukuntu haba ama divorce, ndiko ndagitegura, nzogikorane n'umupapa afise urugo n'umumama afise urugo, nabo bavuge impamvu ingo z'uno munsi zisambuka hakiri kare, ingo z'uno munsi zama azasambutse. Rero ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro. Reka turindire ico kiganiro cagutse, nzoba ndi kumwe n'abatumire we bashoboye kumvira kino kiganiro. Imana igwezagire naho utaha mu kindi kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe, ariko ugire subscribe, ugire na like, comment, uduhe na commentaire, tubwire nawe uvyumva.
hama ugire na partage rero nawe utamuka ibiganiro. Imana ibahezagire. Thank you.